ndabaramukije abakunzi bayaga nawe TV mu nkonde ndabaye n'ikaze mu kiganiro cacu c'uyu munsi nyine Merveille muri ko murumva kuri yaga nawe TV ndagushimire wowe wamaze kwifatikanya na twebwe mu kugira subscribe uno munsi rero kubatarayigira nibatwa ariko kanya kawe ko kuca ubigira kugira ngo ubandanye mu muryango wagutse ndabutse ko tudakoresha YouTube gusa turafite na page ya Facebook turafite na groupe ya WhatsApp twandikira nimero bazibona ngaha tuce tugusha muri groupe ushaka n'ikiganiro ufite byinshi yagira abandi ufite ibintu bishobora kugera kure bikigisha abandi bamwe bagahinduka twandikire kugira ngo dupange neza programme hamace dukora murabizi yuko atamwebwe nta twebwe reka renda bayikaze murabizi ko ntabandi umwe iyo ndi ngaha mbanzanye abandi bantu baje kudufasha kuganisha reka renda bakire murakoze amace tubanzanye kugira ego murakoze cyane abakunzi bayaga nawe TV nkuko mutubona hano turabakinyi ba sinema basabye ko twidondora je nitwa Charles Hakizimana ndo mu chef w'iyo group turanakumenyereye cyane kuri yaga nawe TV no munsi je mu yindi shusho yo gukina amafilme twe tukumenyereye mu by'iyobokamana ego kaduhe n'abandi bidondora murakoze cyane nandabaramukije nitwa Kwizera Imana Domitille Imana yo mujuru wahezagire amen murakoze cyane nanje nitwa Izere Kennedy abandi banyita Dedi nkabandi umumambre wa Akili Club murakoze cyane nanje ku mazina yanje nitwa Shanela Akimana nkandi umumambre asanzwe wo muri club aba turakunda kubaha cyane abamama ngaha kuri yaga nawe TV nagomba nibarize umumama ari ngaha kuntu yiyumva ari kuri yaga nawe TV murakoze numva ryohewe cyane uraryohewe cyane ko niyumva neza nta ngorane numva nta umbangamiye nta kimbangamiye ego karibu cyane rero mwambwiye yuko muri abakinyi ba filime watubwiye ko ari we unarongoye club mbega kubera iki Akili Club Akili Club ni club ikina amafilme nyobokamana amafilme avuga ubutumwa amafilme Hakiri n'umuryango wagutse ni club yagutse ikina amafilme muri Hakiri Club ntidukina filme gusa turaririmba indirimbo nyinshi turazifise ku rubuga rwacu je nk'umuyobozi turaja hamwe tukanasohora n'indirimbo turafise n'izibona ziri ku rubuga rwa YouTube yaga nawe baramwavuze ko yaga nawe ari TV yanje kweri ni TV yanje indirimbo nyinshi ndazikorerwa na yaga nawe TV rero club Hakiri ni club umuryango wagutse no munsi twebwe nitwe twabaserukiye ubundi ho turashika Prido September mbega mwatubwiye yuko muri abarirenze kubera iki mwiyumviriye gusohora n'amafilme gituma twiyumviye no gusohora n'amafilme ubutumwa buri mu nzira nyinshi twagombye ngo ubutumwa turiko turatanga kuko nimba turabaririmbyi hari umuntu naho woririmba gute atopfa akijijwe muga hari n'undi muntu ushobora kuba wokina filme ikamwatira mvuze ikamwatira ikamubwira ubutumwa hari umuntu uko wamubwira kose atopfa akijijwe mugabo yicaye muri salo yiwe ariko araraba filme akabona filme y'ubutumwa bwiza akabona uwahora par exemple ngaha turi kumwe n'abamama n'abigeme akabona umwigeme muri filme akora ibintu bidahimbaye mugabo mu nyuma akabigahinduka uca usanga uwo mwigeme yakiriye inzira nziza rero navuze ngo kugira twumvire gukina filme nayo ni kugira ngo dushobore kuroba babandi nabo baba badakunda indirimbo cyangwa badakunda ubutumwa bwiza mugabo bakunda kuraba sinema
mutibagiye ko hari umuntu avuga ati jewe ndi focus kuri sinema gusa rero kugira n'uwo tumurobe ca tugerageza tukakina sinema kugira ngo niyagwa kuri ya sinema yacu azoce yakira gukizwa. Ego mbega mwabitanguye ryari? Mwatanguye ryari iyo club? Club yacu ni nshasha imaze amezi atatu azokwira 25 z'ukwa gatandatu. Twatanguye 25 z'ukwa gatatu mu mwaka wa 2025 hari mardi. Sikuvuga ngo niho byaja ku mugaragaro, niho twatangura repetition nka club hakiri bundi ho mu byiyumviro club hakiri yari ihari. Reka nce nibariza umumama ko nzi bigoye usibye akanya gusa bamaboko igihumbi, mbega biroroha ko nawe ushobora gushika mu repetition, ko bisaba ama repetition bisaba kwitanga by'ukuri gukina film, mbega biroroha kuri mwebwe? Murakoze cyane. Abarundi bare amaze ngo mu bigoye urigora. Ego umuntu aragerageza uko biri kose. Ko nanje ndi umuvyeyi, abana banje barakunda amafilme, ndabona re nayo mwijambo ry'Imana nayo yakiniwe n'abakozi b'Imana bagakoresha impanuro nziza, nanje numva noshiramo umwete kugira nanje n'abana banje canke n'abana b'igihugu n'abana bandi baze baronke ubutumwa bwiza biciye mu mwete wanje. Ni mu gihe usanga atari ububiko biraza abarundi bamwe bakavuga ati umumama agenda akina amafilme, umumama arirekura cane, umumama bimeze gute, bakakuvuga bego bakwakiriye gute muri society, mu kibano bakwakiriye gute? Imbere yo kumenya ivyo abantu bazovuga umuntu abanza kuraba icari. Naho utekereza abantu bavuga tujya umuntu aratekereza cyane, uvuga bakavuga tujya umuntu aravuga cyane, umuntu yashingiye ku byo abantu bavuga wozorinda ufata cukotse, kandi ijambo ry'Imana ryo rikambwira ngo umunsi wo gupfa usumba wo kuvuga, kuko iyo upfuye bavuga imirimo usize ukoze, ariko iyo uvutse hanezererwa butazi. Nuko rero nibaza ko sinaje cyane ngo nezereze abantu, naje kugira nezereze Imana, canke nanje ubwanje Imana izombaza umubiri wanje canke ingene natunze ubuzima yari yarampaye. Ivy'abandi ni hanyuma, kuko n'abandi bakora ibitanezereye nabo nyene naco ndabagira, sindabica, sindabakura mu isi, babeho nanje mbeho tu nabi. Mwari musanzwe mubikora kera canke byaje nyene buri? Oya sinahise ndabikora kera, mugabo kw'Imana igendera atanga impano, gendera kwiguhamagara hamukitaba ukavuga ati yego ndaje, igukoresha uko ishaka, irakwagura. Nuko Ego murakoze cyane. Ndabona n'ugwaruka bakiri bato muri club yanyu, muhundire ndababaze namwe mbega byaje gute kugira mwisange muri yakiri? Murakoze. Kuntu byaje amafilme duha tuyaraba yakimwe n'abandi, ukumva nyene umenga nawe uwo muhamagara urabugitse. Rero ukuntu je byaje narose umuntu ambwira ati ujya hariho club nshasha y'amafilme, rero sinzi ko bishobora ukaza ukifatanya natwe. Iyo byaje uko hama nagenda ndabikunda cyane, batanga impanuro turi mu repetition mpandayibona nyene uko umuntu agiye ameze vraiment siko atahameze. Nka wowe kuri wowe hari cahindutse ku buzima bwawe? Ego nova ko hari cahindutse kuko urashobora gusanga umuntu atamenyereye nko kuvugana n'abandi, gusa hisa aho hantu haramwugurura nk'ibibazo usanga yari yisangije ugasanga yabivuze bivanye n'ibyo ariko arakina, kandi navyo birafasha kuko ibintu si vyiza ko umuntu avyibikamo, ariko ugira ipartage n'abandi usanga n'amastress yagabanutse. muri club kina amafilme kandi amafilme yigisha, niteze no guhindura benshi, mbega wewe kuva aho yatanguriye club yanyu hari abantu bamaze kubona yuko baba barahindutse bivanye n'ibikorwa byawe canke nuko witwaye inyuma yaho utanguriye kwinjira muri club? Ego kuko hariho abagenzi
tuba twaba tugenda nababwira ati burya hariho club vraiment iratwigisha. Hari bamwe baciye bambwira ati none iyo club twoyishikamwo gute? Kandi Paul mama turi kumwe, bamwe turi kumwe, ndabona byaragize ikimaro. Byaragize akamaro kanini kuri jewe n'abagenzi banje. Kandi nizera ko n'abandi bakiza. Ego reka nibarize uyu mwigeme nawe. Ni mu gihe usanga abana bakiri bato ubu n'abana babigeme kandi usanga benshi abavyeyi bababuza kuja mu bintu bigiye bitandukanye n'ubu mbye ati papa ndagiye gukina filme atavyumva. Mbega wewe wabijemo gute byarakoroheye? Murakoze cyane. Nibyo abakobwa niko tumeze nyene bavuga ati mu mico y'abakobwa kirazira gutaha ijoro. Jewe rero kumwe byagenze sinavuga ko byanyoroheye cyane, ntibyanyoroheye kubera ko usanga nyine tuba dufise ababyeyi bafise indi myumvire bavuga ati umukobwa agiye muri filme ati akurayo ingeso mbi, ariko jewe ababyeyi wanje ntibashotse babitahura, ariko nyene barandetse ndagenda baravuga ati gusa nutaha ijoro kuko duheza hakiri kare, duheza 18h30 twara dutaha. Hanyuma rero bagiye barabona ukuntu nagenda hinduka, nagenda itwara neza, hanyuma n'abagenzi nahifise babi nkagenda ndabikata bacavuga ati ya club bwa wundi yakuzanye mu bintu vy'Imana neza, ntibasubira kuba baguma bambana cane, bacabaza barandeka. Igihe ukiri muri competition mva filme ntibiraje habona, imaze kuja habona rero ndashaka kumenya ingene baciye biyumva inyuma yaho filme igiye habona, kuko tubona benshi filme ya mbere isohotse baca mu munega bararenze batangura kugara cyane. Mbega wewe filme ya mbere gitangura gusohoka urimo wiyumvise gute? Twebwe filme yacu tuzoyisohora muri ku kwindwi ya mbere, gusa nubwo izosohoka jewe sinumva ko nzoca mpinduka ngo ca numva yuko ndenze oyaha, ahubwo twebwe sitwe tubona yuko ari twebwe turenze oya, ahubwo Imana yonyene niyo yonyene izokwesha icubahiro muri iyo filime tuzoba dusohoye. Ntituzobona yuko ari twe turenze, ahubwo Imana yonyene aba ariyo izi ubwa mbere. Reka mbaze umuyobozi, ni usanga bigoye twayivuze gusivya intambamye gusa duhura nazo za societe tuba tubayemo kibano niki, hari ni kintu c'ingorane y'uburyo. Mbega mwebwe iwanyu nta gihari? Ego ugeze ku kibazo c'uburyo, kirahari gose, kirahari gose. Mugabo muri club turiyungunganya, hariho monta kanaka canke hariho igitigiri kanaka duhimiriza ko umumambre wese aza atondanye kugira ngo bikunde twiyungunganye dusohore sinema yacu. Rero barankundiye baranyumva, ubwo buryo baraza barabutondana uko buri kose tukabwegeranya kugira ngo bikunde turekure sinema yacu. Uko bivuze sinema irashobora gusohoka mwuko kwindwi, turiko turiyungunganya kandi biriko biragenda neza. Nkacangira ikibazo c'amatsiko, kubera iki tubona abakina amafilme yo guhanura ari benshi, abarimba indirimbo z'Imana ari benshi, ariko ivyaha bikaguma vyiyongera? Ego ico kibazo ni ciza, nibaze ko ico kibazo twese hano turagifise nkuko nawe ugifise. Novuga ngo umuntu akizwa ku mwanya wiwe, umuntu akizwa ku mwanya wiwe, twese twakijijwe ku mwanya wacu. Ni kuvuga ngo mu gihe tukirindiriye umwami Yesu birasaba ko twumviriza, kuko tuzobazwa ico twumvise. Rero wowe uri kuradukurikirana, urashobora kuzokumva iki kiganiro, kumva bino biganiro turiko turagira ugakizwa, kuko umuntu akizwa ku mwanya wiwe. Ni kuvuga umuvyeyi hano yari yabivuze, aravuga ngo iyo turiko turakina ntitwibaza cyane ku bantu, ahubwo twibaza kuco Imana yatubariye kugira ngo kibonwe n'abantu. Ni kuvuga je ndashobora gukina uno munsi ntuhinduke canke ntuve mwizo ngeso urimo, mugabo fendofe
ukazokora ico bitwa retour memoire ukavuga ati uko biri kose hari impanuro narose biciye kuri Yaga Nawe TV canke biciye muri filme za Club Hakiri, ndabona ibi bintu ntovyirengagiza, ndashobora gukora retour memoire hama nkibuka ibyo numvise hama nkakizwa, kuko umuntu akizwa ku munsi wiwe. Mbega abamama ni hehe mwibona? Turi mu mbona kazoza twese mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Mbega wowe bivanye n'amafilme uri kurakina uno munsi, ni hehe hantu ubona abamama, ni hehe bifuza abamama bazobe bageze muri iyo 2040? urakoze cyane. Cyane cyane ku kibazo mbajije abamama, nicyo watanguye kumbaza. Benshi turaba ikibano, tukaraba n'imigenzo, imigenzo y'igihugu cyacu. Usanga umenga abamama ubundi yarabirimbye ngo umurundi kazi niwo gusya, niwo gusasa, niwo kuvoma. Ariko ko mbona biriko biratera biba, novuga nti Imana yo mwijuru ihabwa icubahiro, kuko biriko biraza neza. Kuri uno munsi tugeze ko abana b'abahungu bariga n'abakobwa bakiga, abakobwa barakora ubuzi butandukanye, n'abamama rero b'abarundi nabo nyene no gukina filme, urabona dusigaye tuzikina tugahanura bikagenda neza. Kubisanzwe umwe wese n'icyo aba yahisemwo, ari uvuga ati jewe nzoja gutamba umuziki, ubundi kigenzo umufana w'umupira. Umwe wese agira icyo yahisemo mu buzima bwiwe n'icyo ashobora kubakunda. Abamama rero ko bizogenda rimwe rimwe buke buke. Abarundi bambwiye ngo iyo usenye inkwi ntushobora kuzicanira rimwe, uvuna kamwe kamwe ugashira mu ziko. Uko umwe wese azozagenda ivyiyumviro vyiwe vyuguruka, mu misi izoza bazobara abamama benshi bashobora kumenya yuko impano zabo bozishira ku mugaragaro, kandi bagakora badashize isoni, badatukanye, taho babangamiye, taco bishe mu rugo, ibintu bikagenda neza. Mbega abajene nabo gute mumbona kazoza? Mbona kazoza bivanye n'igikorwa uri kurakora muri Hakiri Club, urabona hehe abajene mu gihe bokora neza ico gikorwa? murakoze. Mu gihe wacu bagenda neza nko tuvyifuza, mbona kazoza twifuza ko abajene boba batahura akamaro ka filme, ntubone kumenga ni guta umwanya, kuko hari umuntu abwira ngo ugiye guta umwanya uziyuja, ntibone akamaro ka filme kariko, ntabone impanuro zirimwo. Ariko twifuza ko mbona kazoza babona impanuro za filme babiha agaciro, kuko nako nakazi mu bundi. Uvuze ngo nakazi mu bundi, mbega karaguhemba? Muri Hakiri barahemba? Akazi si kuvuga ngo nakaba gahemba gusa, ariko karashobora hariho novuga nti impembo ziri kwishi. Hari impembo y'impanuro, hakaba hari impembo y'uburyo. Rero nubwo ntoba mpembwa mu bwo buryo muri club bw'amafaranga, ariko ku mpanuro hoho numva ko mba mpembwa ku bwanje. Mbega abigeme nabo gute? Murakoze cyane. Abigeme ico aho jewe ndababona mu mbona kazoza, niko mbona yuko twese tugiye turaha agaciro ikrebe tujamo, apana ko tuja gukina ya mafilme nyene asanzwe, cyangwa se hako waja gukina amafilme yandi y'ubushasoni, ariko ukaja muri krebe iguhanura, krebe igutoza indero, krebe apana yindi uhuriramwo n'ibindi bintu biri andeho y'ijambo ry'Imana, ariko ikakwigisha ijambo ry'Imana. By'ukuri koko turabona yuko mu mbona kazoza aho tuzoba tugeze, ugwaruka ruzoba rwaramenye Imana, tuzoba mu by'ukuri koko tuzi Imana iyo dukoreye iyo ariyo, kandi bitume twitwara neza aho tuzoba tubaye. Tugire imico myiza, tudashize isoni, twubaha abavyeyi, tugamburuka muri byose. Reka mbaze umurongozi nawe atubwire mu ncamake canke en general ico Hakiri Club izo bije gufasha mu iterambere ry'igihugu mu gihe byose zogenda neza. Murakoze. Ico Club Hakiri ije gufasha mu iterambere canke mu mbona kazoza,
nuko krebe hakiri iripfuza kubona ugwaruka rwarateye imbere mu byo kumenya Imana kuko nigo rugendo turiko. Krebe hakiri iripfuza kubona abamama bahinduka bubatse neza ingo kuko duhera aho nyene, nimba mu rugo hatameze neza no mu gihugu ntivyomera neza. Rero krebe hakiri iramanza ikedika ugwaruka d'abord kuko ugwaruka nigo ruzogera muri 2040 nigo ruzogera muri 2060. Rero krebe hakiri ehari kugira ngo yedike abafasha amajambo mwavyumvise, duhari kugira duhanura ugwaruka kuko ugwaruka nigo ruzogera mwiyo mbona kazoza. Tugira inama abamama, harimwo abamama b'ubwiza hano muri krebe bashikira abandi bamama babahanure. Krebe hakiri aho twinovuga ngo tugomba ko kubona dushitse mwiyo mbona kazoza turi abantu bo kwipfuzwa, abantu bazima, apana kuhashika atavyizigiro dufise. Muri krebe hakiri ico turagerageza kurema ivyizigiro mu bantu. Umuntu ntabone ko ejo arapfuye, oya, ahubwo abone ko ejo arashobora no kugera muri iyo 2060 mwiyo mbona kazoza. Tugerageza kubateramwo ivyizigiro kugira ngo iyo mbona kazoza ntihazoshika abana bacu canke abuzukuru bacu, natwe tuzohashike dukomeye. Kandi ikindi naco krebe hakiri iragutse, nta gikorwa na kimwe dutinya gukora, nta gikorwa na kimwe. Muri krebe hakiri hamwe abakozi benshi, hamwe abamama bavuga butumwa, abadiakoni, aba evangeliste, abakora ubuzima busanzwe, abashoferi, abakokayi. Urumva muri krebe hakiri harimwo n'imirimo myinshi yo kugira ngo tuzoshike mw'ijambo na kazoza twiteze imbere. Imana ibahezagire. Mbega hariho abandi bantu bakina amafilme y'isi baba byitezemo inyungu mu gihe kanaka. Mbega mwebwe hari inyungu muvyitezemwo canke no guhanura abantu gusa ego ico kibazo ni ciza. Natwe turabigombamwo inyungu, turabigombamwo inyungu kuko nimba abisi bagomba inyungu, natwe mu ijambo ry'Imana tugomba inyungu kuko umukinyi yaje gukina nawe aragomba y'amazi, aragomba kubona ibintu vyahindutse. Nimba jewe ndi umurongozi uno munsi, singomba ko ari jewe nzoguma ndi umurongozi kuko ejo nzohava. Ndahavuye nkahasiga uwundi muyobozi, nkamwigisha ko ategerezwa kuguma atanyunga abona no gukora yoca biheba kuko twaje aha kwisi kubw'inyungu ya Kristo. Mvuze inyungu simvuze inyungu ku rugezo waho ndi abisi bagomba kuko uwisi inyungu nta hantu namwe atayironderera. Arashobora kuyirondera ku bapfumu, arashobora kuyironderera mu busuma, arashobora kuyirondera mu bindi bintu. Muga twebwe inyungu dushaka ni inyungu zitatu. Inyungu ya mbere ni inyungu yo kuzana imishaha kuri Kristo. Inyungu ya kabiri ni inyungu yo kubana neza n'abantu. Ya gatatu nawe ucuyumva, inyungu y'agafaranga kuko agafaranga niko kazotuma dukora video nziza, tugera ahantu bakaduha agaciro. Tuvuge nk'ubu tuge nko gukinira mu Ijenda canke mu Rwanda kuko vuba turatangura kujabuka n'imbibe. Urumva ivyo byose ntuzogenda ujanye agasura kayobe, uzogenda utwaye ico bitwa amafaranga. Rero izo nyungu zitatu nizo turiko turakorerako kandi abariko baradukurikirana mudufashe, imiryango irugurutse. Imana ibaheze. Sawa, reka tuce tubaza mama, mbega mushaka ko biherera mu Burundi gusa? Uratucishijemo akantu ko mushaka kuja mu Rwanda gusa? Nibihe bindi bihugu mushaka kujamo? Murakoze cyane. Nta muntu yo kwipfuza igikorwa koze cogarukira muhira gusa. Turashaka gusa umugabo umuntu Yesu yavuze ngo muzovyabona byo kunshingira intahe Yerusalemu ni Yudaya hose gushika no ku mpera y'isi.
Yerusalemu rero ni muhira, hama turashaka no kuja mu bihugu bibanye, hama tuzoshika no ku mpera y'isi uko bizogenda. Mbega muriko mukora gute kugira ngo ivyo bikorwa byanyu bigende bigera hiyo hose? Cyambere turasenga Imana kuko niyo muremyi wa byose, nizotuma bikunda. Hama nkuko yabivuze, birasaba umwete wo kuja mu marepetition, hama birasaba no gukora ko ngo wakimuhana kazi imvura ihise, kugira natwe ubwacu tubanze twiyungunganye, kuko n'ugiye kugufasha agufashiriza kuco ufise. N'Imana yabaza Mose tuvise iki, timvise inkoni, natwe rero nuko. Yego, reka nibariza abakiri bato kuko ndiko ndavuga uko nshaka iko mushaka ko ibikorwa byanyu bigenda bigera kure, umva ko mushaka ko bigera kure, ariko nabajije ati muriko mubikora gute? Kuko ico nzi neza nuko ikirundi cacu nibaza ko mukinamwo kivugwa hafi bisa twebwe, nibaza ko n'abashobora kutwumva n'abanyarwanda. Mbega la jeunesse, abajeune muri Hakiri Club niko mukora gute kugira ngo n'abari hanze America States bazoshobore kubyumva ibyo mukindi baronke impanuro? Murakoze. Muravuze ati ikirundi kigarukira aha nyene mu Burundi, hamwe abashobora kutwumva abandi baba nk'abanyarwanda, nivyo, ariko club yacu abenshi barimwe n'abanyeshure. Iyo abarongozi bariko tuko turagira ama repetition barakunze kutubwira ati ngaha turi muri East Africa Community. Rero si twese usanga tuzi indimi n'ivyo, ariko ubukazi arashobora gacishamwo akavuga Igifaransa, aravuga Igiswahili, aravuga Icongereza. Ni kuvuga turacari mu ntango, niyo twamara kugira nyene aho East Africa ishobora kutwumva, turashobora nyene kwamirira n'ururimi tukagira n'indi club ishobora kutwigisha nk'Icongereza hagati nyene muri club Hakiri, hamwe canke Igifaransa, Igiswahili gutyo, kugira ngo n'abandi bo mu yandi makungu bashobore kutwumva. Murakoze. Reka tuce durangiriza ku migeme wacu tugira akajambo ka nyuma duse n'abarangitse ikiganiro. Murakoze cyane. Jewe ico no hanurira abandi bigeme bagenzi banje nuko boza mu makrebe bakaza bariga cyane amakrebe y'ijambo ry'Imana, kuko hajyaye uri mu yandi makrebe atavuga iby'ijambo ry'Imana akujana mu bintu bidashobotse, ariko wegereye ijambo ry'Imana riragufasha muri byose no muri mukeneye. Muri krebe sinohamagarira abantu bose mu kino gihugu ngo baze muri krebe Hakiri, ariko ababishoboye abona bari hafi yacu dukorera ngaha ku Musaga ku rya 4 niho dukorera, bashobora kuza muri krebe Hakiri. N'amahoro menshi cyane gose turabakira. Hanyuma ndangiza shimira n'abantu bose bariko baratwumviriza muno mwanya, ndabashimiye cyane gose. Imana ibahezagire. Yego, reka mbaze umushefu akabazo ka nyuma dusozerere. Nihe tuzosanga ivyo bikorwa byanyu, igikorwa cyanyu mwiteze gusohora n'ezo bisanga canke n'ibiki musaba? Murakoze cyane. Ako kabazo ni keza cyane. Ego, Club Hakiri turi ku kivi, turiko turakora ibikorwa byacu, murabisanga kuri YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp. Turafise na club na groupe ya ugomba filme zacu turagushira muri groupe, ukazoza urabona ibikorwa byacu kuri YouTube. Channel ya YouTube yitwa Lily H Player Hakiri. Iryo ni izina ushobora kuraba uko ibikorwa byacu. Hariko sinema ya mbere, iyo sinema ya mbere ni twe twayanditse mugasi yo muri Club Hakiri, mugabo ugeze ko kameme ntuzosanga channel igaragara. Hari ibintu uzosanga ko indirimbo zozisanga ko ibiganiro bigiye bitandukanye. Ico musaba rero abakunzi, ico dusaba abakunzi bacu, mugende kuri Yaga nawe mufyondeko, kuko mufyonde kuri subscribe, j'aime, partage, s'abonner n'ibindi byinshi, kugira ngo Club Hakiri uko izozirasora film izoca kuri Yaga nawe,
hama ubone filme canke ubone ibindi bintu. Hama n'ikindi twobasaba, ja kuri YouTube ya Club Hakiri, izina narivuze, ugiye muri commentaire ya Club Hakiri nari navye izina kare riri H Player Hakiri, niyo groupe ya channel, niyo zina rya channel. Uca utwandikira muri commentaire uko tugomba uko ugomba ko tubikora canke ukaduha impanuro ugakomanta. No kuri Yaga nawe wabonye ko ikiganiro ugakomanta ukakigeza kure. Filme yageze kuri muri groupe Club Hakiri nawe nyene ukayigeza kure. Ikindi cyanyuma no basaba mudufate mu mugongo, murabona ko turabajene, harimwe abamama, mudufashe, ari amasponsoro turabahaye kaze, dukorera ku Musaga nkuko babivuze. Uciye kuri Yaga nawe TV uzoturonka vyoroshe kugira ngo dushigikirane. Urashobora kuba ufise amahera udafise impano yo gukina, yaherero abafise impano nabo bayabyaza umusaruro. Murakoze. Reka ndabashimire kandi Imana bakomeze mu murimo mwiza muri ko murakora. Reka nshimire n'abariko baradukurikirana mwese. Icyo ndabibutsa, gira subscribe kuri Mushasha, usigire like kugira ngo mwese ko wabaye interesse. Commentaire ni kibanza ciza cyane, mutwandike ibitagenda neza, mushime nibigenda neza. Reka rero tuzosubira ubutaha mu kindi kiganiro. Yari Nina Merveille ku ya mbere. Hamwe na Yaga nawe TV, ubwenge ni wo mutima, ubwenge ni wo